turabami kandi ntituzigira tuvaho kuba ubutaka. Agiye kuvuka uwitwa Wetu niwe azohagarika ibi bintu. Kandi muri ico gitabo hari handitswemo yuko uzogitora azoba ari inkumi, ngo kandi iyo nkumi izoca isama imbanyi biciye muri ico gitabo, nuko Wetu azoheza avuke. Iki gitabo igihe wagitora wari kumwe nawe? Nari jenye. Aho tuvugira ubu urafise imbanyi. Wa mukobwa wo kwa Matiyasi afise imbanyi nini cyane, umwanya n'umwanya arashobora kwibaruka. Uwo mukobwa sinkeneye kwa abaho. Genda bose ukunguture, umukobwa ntabeho, n'umugabo wiwe n'umwana wiwe bose mwice. Abasoda ni gute bashobora kunsanga ngaha muri iri shamba? Umwami ariko arangendana, ariko arampohotera. Hinge manza mbwira umugore wanje duhunge, kuko ndabona ibintu byo ngaha by'urukoro. Sara, Sara, byuka, byuka. Iki? Byuka ngaho ingabo z'umwami. Habariki. Sara, byuka, ega ingabo z'umwami zamaze ziko zazunguka hose mu mashamba. Nyeko duhungi. Abo bava batubona iki kimu. Tugenda he? Sara, ndakwingiye. Ndakwingiye. Sara, baradufata Sara. Birahise sinikunda kugenda. Basi manzure gatoya. Guma. Sara. Umbemeze gute? Genda murondere hariya nanjye ngira nce ngaha ntukurara. Cyariya naho cyariya nanjye ngiye kurondera. Sawa. Hana kimwe mbonye hariya. Mwebwe nta kintu kimwe mwabonye hariya. Eka natwe nacu twabonye. Muze rero tugende. Tugende. Nakana umvise kariko kararira hariya. Ni muze tugende kwa. Yavyaye. Ntibishoboka. Yumva yavyaye. Nta maraso mubona. Oya ntibishoboka.
ibi ntibishoboka yabyara ntibishoboka ntibishoboka ntibikunda kandi bari ngaha hafi cahariya nanje cahariya tugende kubafata naho bune baraja kure ubu baraha nyene cahariya nanje cahariya tugende kubafata tugende urabona bariya ziriya n'ingabo z'ibwana kandi ziko ziratuhondera kandi urabizi byanditswe cyangwa ibyavuzwe muri icyo gitabo ibi birimwo kandi ndibaza ko bamaze kubimenya oya cicika ndagusavye uce muri kano kayira uje bukera urya ruzi ntwarire umwana neza porepore jewe ngiye kubasamaza ndagusavye haguruka porepore niwashika hariya ku gasozi urandorera ndaza kuza nanje ngiye kubasamaza kugira ngo ntihagire umuntu amenya ko ari ngaho ndakwinginze sana ndabira umwana wanje neza reka ngene somya akana kanje ndagasezere Imana iguhezagire cyane Kenda mahoro pore pore Mwese mumundekere namwihanire mumundekere namwihanire mumundekere namwihanire reka tumuhane reka tumuhane umviriza mumundekere namwihanire amunyubaha amunyubaha reka namwihanire reka namwihanire nakishe Bana.
uyu mwana wacu ategerezwa kwitwa Wetu. Sa kubera iki? Kubera iki yitwa Wetu? Ndavuze ngo uyu mwana wacu azokwitwa Wetu. Nta mpamvu n'imwe hari yo kumwitwa Wetu. Kubera iki? Jenda umwami ni jewe ntegeka. Uravyumva mugore wanje? Urantega amatwi uranyumva? Mugabo ushobora kunsobanurira impamvu uwo mwita Wetu? Ategerezwa kwitwa Wetu kuko Wetu ari izina rituzunana inguvu nk'ubwami bwacu mugore wanje. Oya, izina ntishobora kuzanana inguvu, ahubwo umuntu niwe azanana inguvu. Narabibwiwe yuko uyu mwana azotegereza kwitwa Wetu kandi azoba umwana w'igitangaza. Wanyumvise? Ntiyakuruna munsi mama mwakanduye canke n'ugucumba andi iteka niryo wamugira niri bakureze nzogusubiza iwanyu. Ese iteka mugore we n'umutama nisaze mba ngomba ibintu bishushe bishushe cane bapwe kadata ntuzokobandanya ibi bintu noca mpuhuka nomara niye rasiyo nayizanye ariko mbona umugore yayitetse uko yishakiye ye kumuheba nawe nyene ni hatari. Iri teka ni ry'abantu ba kera gira imisozi imisupu subire vyibohesha naguye iwanyu ngo unyorore none rayo ibintu uri kurankorera shana aho baye nk'abanga fungura mwana niwe ugikura ke kwishinganya ko wawe wewe ariko ko muna mudafungura mwaba irasiyo muguma muyigina ntimufungura nabizanye ngo mugomba bya musiri nkoko cyane fungure aho gapasaroma ntiwakura uvavugiye cuko tafungura imbere y'umwana ntiwohura fungura mbona muntera ibibazo ko mudafungura sibye umugabo n'ukwidoga ni wawe oya bari kumanza ugafungura hameze ukabivuga nakwije afungura uwo mwana wagikura na wewe mbega pasaroma numvise pasime ko mibatse simewo uko kweli simewo nyene umwenzi asa nukuri imbere mama beshera hiyo asa nukuri ntampende asa nukuri simewo nyene mwe nukuri imbere mama be asa kana gatangaza nawe urabesha iki ni nkuru naziri nanya mwana mbome ngo ntazoba kubera iki umugore ntagane byafungura ego none urabesha aje Jesu kubesha no kubesha aba yasu kubesha no bubeshi kono bubeshi bugaragara ne mama ubudari ko badafise ibyo bajya nawe kuri kurabikarabira Salomo urashobora kuvugira mu nge bavyeyi bariko barafungura toka wamuhembire urashobora kuza kuvugira mu sinakuje kuza kuvuga abantu bakuze bariko baravuga Baba Salomo tuvugisha ukuri nuko abo mwana yaravuze nabi yaravuze nabi naramubujije kuvugira mu bintu abantu bakuze bariko baravuga oya ibyo sibyo aho rero ugira ufate ibyo bifungurwa ubashirire